Turongeye kubaramutsa amahoro y'Imana bwoko bw'Imana aho muri hose kw'isi yose nzima, icubahiro kibandanye guhabwa Imana ubugira kandi Imana ituzigama, Imana itwitaho, Imana igenda itugira neza uko bukeye ko bwije. Turanezerejwe cane na kano kanya Imana isubiye kutwongera ubugira kandi ko kubana namwe, dushima dukengurukira Imana. Ni Imana itwitaho, Imana igenda itugwanirira, Imana igenda idutsindanishiriza. Uwu mwanya nino saha tubanje kongera kubaramutsa ubugira kandi tubipfuriza amahoro y'Imana abandanye kuganza mu byanyu no mu banyu. Icubahiro kirushirize guhabwa Imana ubugira kandi. Ku mazina nitwa Gedeon Niyorugira, uw'Imana yagiriye ubuntu. Ino saha na kano kanya rero tubanje gushimira wewe wahisemo ino chaîne ya YouTube, ntitwobanza gukora ibintu tutaranagushimira. Imbere ya vyose tugushimira kuko ni wewe ino video tukishirako gusa iba igushikiriye. Imana iguhezagire, Imana irushize kugutsindanishiriza kandi irushize gukorera vyiza ko bukeye ko bwije, hama irushize guhezagirira no kwino chaîne ya YouTube. Imana ibandanye kugira neza uko bukeye ko bwije. Ino saha na kano kanya turashimye dukenguruka kugira neza kw'Imana uko bukeye uko bwije, twama tubona ineza yayo. Umwe niwe yavuze ati ineza yawe Mana irampagije, ariko nawe ndazi wama wabonye ineza y'Imana aho uri hose, ivyo urimo vyose ubona kugira neza kwayo. Nayo mpamvu ino saha na kano kanya tugarutse dushima twongera dukenguruka kugira neza kw'Imana. Ni Imana itwitayeho, Imana ikugwanirira, Imana ingwanirira, Imana idutsindanishiriza twese, ikwiye amashimwe n'icubahiro. Kugera ino saha na kano kanya nama nabivuze, si kubwawe ni kubw'Imana. Imana nigenda ikugirira neza uko bukeye ko bwije. Nubwo wokwibaza ukiyumvira abuzi, ntiwiyumvira ab'amatangazo waba warumvise, oya wiyumvira abuzi boba batakiriho ariko wowe ukaba ukiriho. Umenye yuko Imana ikikuziganirije ari ukuyishima uyikengurukira. Aho uri hose wame ufata umwanya wo kuyikengurukira, uyiha amashimwe uko bukeye uko bwije. Imana ikugirire neza, Imana ibigutahuze, muhemu w'Imana arushirize gutahuza ano majambo. Kandi maze kuyatahura uzoca uza urafata umwanya wo kwishima ukengurukira Imana. Nubwo woba wari usanzwe ubikora ariko wongere ku yindi ntege mu buryo bwo gushima ukengurukira Imana. Imana ikugirire neza, Imana ikwiteho, Imana irushize kukugwanirira uko bukeye uko bwije. Nawe utari bwashonde subscribe, urahawe ikaze kw'ino chaîne ya YouTube, twigumanire. Imana ihaguhezagirire, Imana ikugirire neza uko bukeye uko bwije. Reka dusangira n'amajambo y'Imana aho uri hose agushikire, muhemu w'Imana ayagusobanurire ubugira kandi. Je ntaco nshoboye ngo je ndi umwana w'umuntu, ariko ndasaba muhemu w'Imana aba ari we ayagusobanurira kuko ndazi Imana ibera hose icarimwe, nta hantu na hamwe itaba. Iyo yasanze nayo nayibereye mu kiyaga yibaza ati aha hantu ho nahonze Imana, yamutumye nawe akaca yigira itarushishi, Imana imusanga mu kiyaga. Nta hantu na hamwe woshobora kwinyegeza Imana, nta hantu na hamwe hariho. Rero ni nayo mpamvu ndiko ndasaba muhemu w'Imana agusobanurire aya majambo aho uri hose. Aho ino video gusanze, muhemu w'Imana agusobanurire aya majambo ugira kandi. Turasoma ino Zaburi y'ijana na cumi n'imwe, y'ijana na cumi na kabiri, ego ino Zaburi y'ijana na cumi na kabiri guhera kuno murongo wa mbere. Hari amajambo meza cane, reka tuyasome muhemu w'Imana ahagutahuze. Niwaronka kandi kanya nawe uze gusubira kuyasoma, ndazi kuyasoma niko muhemu w'Imana ahagutahuza ubugira kandi, ahagutahuza ubugira kandi. Imana ikugirire neza mugenzi wanje. Twasome ino Zaburi y'ijana na cumi na zibiri, tumvise uko havuga ati hahigwa uwubaha Uhoraho. Mwumvise umuhigwe? Hahigwa uwubaha Uhoraho. Aho niho duhereye. Ati umuhigwe ni umuntu yubaha Uhoraho. Nawe ndakwifurije kubaha Uhoraho. Ati hahigwa uwubaha Uhoraho, agahimbagwa cane n'ivyagezwe vyiwe. Agahimbagwa cane n'ivyagezwe vyiwe. Uwo niwe muhigwe, umuntu yubaha Uhoraho agahimbagwa n'ivyagezwe vy'Uhoraho.
uwo niwe muhigwe. Nawe ndakwifurije kuba mwaba bahigwe. Imana ibigushoboze kandi ibigushoboze. Umurongo wa kabiri ucuvuga uti uruvyaro rwiwe ruzoba abanyenkomezi mw'isi. Wumvise bati uruvyaro rwiwe ruzoba abanyenkomezi mw'isi. Uruvyaro rw'uwo muntu yubaha uhoraho ruzoba abanyenkomezi mw'isi. Rega si mw'ijoro, si mw'ijuru, oya aha nyene kw'isi. Sinzi rino jambo ukuntu mpwemu w'Imana ariko arahagutahuza. Reka dusubire duhere kuno murongo wa mbere havuga ati hahigwa uwubaha uhoraho agahimbagwa cane n'ivyagezwe vyiwe. Uno murongo wa mbere. Umurongo wa kabiri havuga ati uruvyaro rwiwe ruzoba abanyenkomezi mw'isi. Sinzi ukuntu uriko uratahura. Mw'isi umuryango w'abatunganye uzohabwa umugisha. Ati umuryango w'abatunganye uzohabwa umugisha. Sinzi ko uriko uravyumva neza, bandanye wumviriza. Ubutunzi n'ubukire biri mu rugo rwiwe, ukugororoka kwiwe kwamaho ibihe bidashira. Imana ishigwe hejuru cyane. Amen. Abatunganye umuco ubakirira mu mwiza. Ati naho woba uri mu mwiza, niba utunganye umuco ubakirira mu mwiza. Abatunganye. Imana ikugirire neza. Imana irushirize kugira neza uko bukeye uko bwije, kandi yongere gutahuze ano majambo nawe yatahure. Ibakirira mu mwiza. Wakira umunyabuntu yuzuye imbabazi kandi w'umugororotsi. Hahigwa ugira neza akagurana abandi, agakora ibikorwa vyiwe uburyo butunganye. Uko atazokwigera anyiganyizwa, umugororotsi azokwibukwa ibihe bidashira. Imana ishigwe hejuru cyane. Ni Imana igenda itugirira neza uko bukeye uko bwije. Imana igenda itugwanirira. Imana igenda ituzigama uko bukeye uko bwije. Uno murongo wa mbere niwo wariko uratubwira uti hahigwa uwubaha uhoraho agahimbagwa cane n'ivyagezwe vyiwe. Uruvyaro rwiwe ruzoba abanyenkomezi mw'isi. Umuryango w'abatunganye uzohabwa umugisha. Imana ishigwe hejuru cyane. Ati umuhigwe ni umeze ukuntu. Nawe ndizera wumvise umuhigwe uwari umuntu ahiriwe uwariwe. Hari igihe ushobora kwibaza ati umuntu ahiriwe n'urya aya, ukaca wiha ayandi ma example atandukanye. Ati ubu niwe muhigwe. Oya, ijambo ry'Imana riratweretse umuhigwe. Ati hahigwa uwubaha uhoraho agahimbagwa cane n'ivyagezwe vyiwe. Ati uwo niwe muhigwe, umuntu yubaha uhoraho agahimbagwa cane n'ivyagezwe vy'uhoraho. Uwo niwe muhigwe. Nawe ndakwifurije kuba umuhigwe. Ndakwifurije aho uri hose wumve woba mu bahigwe. Imana ikugirire neza. Imana ikwiteho. Imana irushize kugwanirira. Imana irushize no kugushoboza kuba mu bahigwe. Izina ry'Imana ribandanye guhabwa icubahiro. Aho uri hose wame wumva wogwanira kuba mu bahigwe. Wumvise ati n'uruvyaro rwiwe ruzogira umugisha. Uwo muntu yemeye gukorera Imana uko bukeye uko bwije. Nawe ndakwifurije kwama ugira umuhati wo gukorera Imana uko bukeye uko bwije. Imana ikugire neza. Imana ikwiteho. Imana irushizeho kugwanirira. Imana irushizeho gutsindanishiriza. Izina ry'uhoraho Imana yacu ibandanye guhabwa icubahiro. Aho uri hose wame wumva wo korera Imana uko bukeye uko bwije. Aho uri hose wame wumva woshima wokengurukira Imana igenda itugwanirira uko bukeye uko bwije. Imana ikugire neza. Imana ikwiteho.
Imana ibishize kugwanirira, Imana ibishize kugutsindanishiriza, Imana ibishize kuguha ico umutima wawe ugomba. Ivyo vyose usengera Imana ibiguhe. Ni Imana ibera hose icarimwe, ni Imana kandi ishoboye vyose, ata kintu na kimwe kinanira. Mugire ibihe vyiza, mwarahezagiwe.